Okay, nuko biri burya rimwe na rimwe wowe nanje mu buzima ni twebwe nyene twihebesha imigambi yacu. Ati mwiriwe mwakeye karibu kuri channel ya Dona and ntibagire kugira subscribe no mushasha atari mushasha naho ntibagire kurungikira mugenzi wawe kugira nawe ashobore kumenya ukuri aho kuri nta handi nahanyene ino munsi iyi video za kuba ngufi aho ibe ndende bivanye ni topic ndibaza wamaze kuyibona kuri titre ngaho hasi au thumbnail ya wayikunzanye umusufyondako sinzi mugani no munsi ngomba ko umuntu umwe ashobora kuvanamo inyungu ashobora kunguka kwibi bintu ngiye kuvuga muri video nta bindi nibinyene mugani ntaragera kwizo mpamvu usanga tufise ingorane zitunanira kugira dushobore gutangura imigambi yacu dutangure ibintu mu buzima bwacu ngoma ndakubwira ingene jewe vyangendeye urabona je ndakora ama video ndi content creator ndiyumvira nkazana ibintu nkabishira ngaha abakunzi beza bakabikunda aho ntibabikunde bivana n'ingene bavyakiye n'ingene babibonye. Jewe rero hari video ndagomba gukora mu minsi ine irenganye maze ndapanga ahantu ngenda gukora iyo video ndahashice ndasettinga camera ndayishira hajya maze nanka kanda gashirako. Iyo video yari yitwa ingene umuntu yiyumvira ngo ko yatakaye kwiyumvira kumenga waratakaye mu buzima. Iyo video ntiyasohoce kubera ivyumviro n'ingene ndabona ndayikoze nico gituma iyo video idashoboye gushika. Iyo video rero ndarayikoze ndayishira muri ntuze mu computer kugira ndayi editing hanyuma ndayisohore biranka kubera iki rero nihone tugomba tuje ku kintu cambere. Ikintu cambere cambaye ko ni kubera harakajwi mu mutwe kaguma kambwira ngo ati iyi video naho uyikoze umenga sinyiza, naho uyikoze umenga nta muntu izofasha, naho uyikoze umenga nta muntu azoyiraba, naho uyikoze umenga equality ngene isa namu isa umenga abantu ntibazoyikunda ntisa neza uko nuko. Ako kantu kagumye mu mutwe wanje mugani naho ako kantu kagumye mu mutwe wanje hariho impamvu ndayikoze guhera ku mwanzo gushika ku mwisho gusa sindayipostinze. Urumva kakaje ko mu bwonko kaguma kambwira uko nuko ngo ntimeze neza nta kamaro aho ivyo bintu ugiye kuvuga ntubifitiye umwanya ntwavyize ko ntwabitahuye ntavyo uzi neza nico gituma udashobora gupostinga iyi video. Ndarayikoze ndayi editing mugani sindayipostinze kubera kakaje ko mu bwonko karacinze. Mugane ngoma nakubwire yuko ako kajwi n'akantu ushobora kugwanya kandi ibintu bikagenda neza. Nkaca ngaruka ku intuze ya kabiri. Intuze ya kabiri ishobora kukubuza gutangura gukora imigambi yawe ni kubera uvyumvirako cane ukavuga ngo ati hinge ndabipanga uku ndabigenza uku maze ngere hajya maze nkora uku ngira uku nuku ugasanga ufise ivyumviro vyinshi mu bwonko ugasanga na vya bintu ntara kubitanguye. Urumva jewe ndagiye aho hantu ndapanga kamera ndaje imbere ndavuga kubera nta vyumviro vyinshi ndari ifise bivuga ngo ati ngo nginze uku ngira uku hamwe vyombuza ni gutangura ubwo rugendo rwo kugenda gufata iyo video. Mugani ka kantu uze kakaje kone kariho nico gituma ntayipostinze. Rero hariho ako kaje hanyuma ni kwiyumvira mu migambi yose mu buzima cyane ndiko ndavuga nko abantu bafise ibintu by'imigambi bamaza kwiyumvira ngene abantu baza kuvyakira aho ngene umuntu aza kuvyakira. Urumva hari akajwi kama kakubujije mugano kukaje urashobora kugagwanya. Hakabaho n'ivyumviro vyawe ukagomba ko ibintu biba professional ukibagira yuko burya icambere na mbere ukwiye gushira imbere ni uko ico kintu ugiye gukora gifise value gifise ingaruka nyiza ishobora kungura umuntu mu mateka yiwe nyambari mu vyumviro nyambari mu buzima bwiwe uko nuko. Hanyuma nkacanza ku kantu uze aka gatatu karaka iyo sanamu ndarayifashe mugani wamenga ntibonekana neza wamenga quality yayo iri low iri hasi cyane. Rero urumva ndibagira kubera yego hariho amasanamu usanga asa nabi mugani n'irya jambo kijya kintu umuntu yavuze usanga ari cone gikomeye kuruta isanamu. Hari ama video afise ama quality mabi ugasanga ugasinzi ngene umuntu yoyiraba mugani ibirimwo ibivugamwo ugasanga ni ibintu bikora umuntu ku mutima ugasanga ni ibintu bikomeye mugani ugasanga quality ntimeze neza. Rero nico ikindi kintu gishobora kukubuza gutera iyo ntango yo gukora ikintu aho yo gutangura ikintu
ugasanga ugumye hahandi nyene wishubiza inyuma, ntugiye forward, ntugiye imbere, ubu wisubije inyuma kubera ugomba ko ibintu biba professional, ibintu biba neza, nyamba ari quality iba neza, nyamba ari sound iba neza. Kakajwi nako ko mu mutwe kaguma kakubwira manzi ukora uku, manzi umenye iki kintu ugiye kuvuga ko, manzi ugitahure. Ego rimwe na rimwe hari ibintu tugiye gutahura tukavyigako, mugani hariho ikintu umuntu ashaka gusohora bikanka akagisohora kubera yumvira ngene abandi bantu baza kucakira, kubera avuga ngo ati nta bumenyi agifitiyeko. Mugani je mpora mvuga ngo ati burya umuntu yigira ku muntu wari we wese, nta muntu ari hasi nta muntu ari hejuru, ubu umuntu wese afise wisdom, afise ijambo ushobora gukuramwo akungukamwo mu vyiyumviro vyawe. Urumva ni ikintu nawe ushobora kwakira ukaguma, nturaba ngo kivuye kurinde aho ngo cavuze uku. Oya, nyamba wowe kigukorako kigufasha mu buzima, kwirikiza genda imbere. Urumva ni ivyo bintu bitatu. Kakajwi ko kaguma kakubwira ngo ati aya reka uzobikora uwundi munsi, oya aha wavuze nabe, aha wakugenza uku, wari kubikora uku, hamwe na vya vyumviro uguma wiyumvira ngo ati hinge ndindire maze ndabinonosore kugira nze kubivuga neza, kugira abantu baza kuvyakira neza uko nuko. Hanyuma akandi naho ni quality, ngene uza kwisohora, ngene biza kugaruka. Mugani iyo video ndari ndakoze kweri quality yayo wamenga iri hasi cyane, nico caratumye ntayisohora. Mugani ico cicone cotuma ntasohora ikintu. Oya, hari video mperuka gukora, ndibaza uramaze kubona iyo video. Iyo video ingene ndayikoze, sindovuga ngo ati ngo ndayikoze ngo professional. Oya, ndafashe isimu ndagenda ndakora, hari usanga ama engo yari ameze nabi, ahantu ndihenze kugira ane. Mugani icavuyemwo ni kirya kintu ndavuze, aho kirya kintu carimwo, apana ngo isanamu ngene yari isa. Oya, ni kirya kintu cari gifise agaciro ndavuze, kirya kintu cari gifise agaciro abantu bahaye agaciro. Sikuvuga ngo ati ni isanamu, oya, bijya vyumviro, kaya kiyumviro ndari mfise ntikaje ndaragafuse, bijya bindi ntivyaje ndarabifuse. Mugani iyo video ndayiposting kandi abantu barayakira, barayumviriza, barayiraba. Urumva iyo nkavuga ngo ati ahantu menga ndarise nabi, ahantu iyengo wamenga imeze ukuntu, ibi bintu ndavuze umenga bimeze ukuntu. Nyamba ari ikintu ugomba gukora, gikore hanyuma ugitange, ugihereza abantu. Nyamba ari ahantu ugomba gushika, genda ahantu uhashike, wirinde ibintu biza biragusubiza inyuma. Kakajwi kwiyumvira cane ngo mpaka ube umu professional. No umuntu yabaye umu professional wibaza nabonye ntiyaciye mu bihe atari umu professional. Uko nuko ingendeke kuvuga menshi. Inyishu niyi, inyishu ni zibiri. Inyishu ya mbere ni ingene ico kintu uri kurakora, aho ico kintu ugomba gushikako ari ikintu ukunda gukora, ari ikintu ufise umunezero uri kurakora. Nyamba ugomba gutera imbere mu bintu vyari vyose, ico kintu kizotuma utera imbere uri kuragikora unezerewe. Wiyumva neza uri kuragikora, wumva amahoro uri kuragikora. Ico kintu ugifitiye umunezero, urumva uri kurakanseringa na bwa buntu vye, bwa buji vya vyiyumviro. Kuko kiya kintu urakinezerewe kuba uri kuragikora, ugifisemwo uruhara mwako kanya, mwo mwanya. Naho vyogenda gute mugana ugashika aho ugomba gushika bukebuke, ugatera intambwe aho ugomba kugenda bukebuke, ukaba ufise umwizero aho umunezero wo kugikora ico kintu, vyose ni bien. Ishaka bitwese tukwiye kumenya niki, nta kindi, kubera ikintu cose umuntu agomba gukora, yaba ari kuba umu content creator nk'aya ma video umuntu ashira ngaha, ni kugira umuntu afashe. Nyamba ari umu businessman kugira afashe abantu. Nyamba ukora ikintu cyose mu buzima ubona ngaha abantu bose birukira bakora, aba bakoze, ni ikintu gifasha abandi bantu. Si ikintu cifasha wowe, ahubwo gifasha abandi bantu. Ni process yo kufise umunezero kandi ukavuga ngo ati iki kintu naho ndiko ndagikora, naho jewe aho abantu benshi batocakira, mugani kigafasha umuntu umwe, kigafasha umuntu umwe. Nk'iyi video ndizere aho ndashaka ko yogera kuwo muntu umwe, hanyuma nawe ikamufasha mu bintu byose arimo, ikamufasha. Uwo muntu umwe imufashije, akazi kanje kaba kaheze, kubera process yo gukora iyi video ndayikoze, ndanezerewe, ni ibintu ndishimira gukora, kandi nkaba gomba yuko iyi video ifasha umuntu wari we wese ashobora kwiraba. Rero umuntu umwe yafashije, urumva nanje ndashima. Rero ibintu byose twirukira mu buzima hariho intambamyi zituzako twebwe. Mugani izo ntuzenye ivyo bintu bituzako
ni ibintu twebwe nyene biri mu mutwe wacu kwiyumvira cane kakaje kavuga ati ngo numanze ureke aho uzobikora ejo ntubifitiyemwo ubumenyi ntubifitiyemwo aho ukabona ngo ati ibintu si vyiza inge dorindira mpaka ndabikore ndabinonoseye bimere neza wose n'umwanya ubwo uriko uragenda ugasanga na vya bintu ntubishitseko n'uwo munsi wari wapanze gukora nyamba ari video ntabikoze n'uwo munsi wari wapanze kwiga ikintu ntaco wize kubera kakajwi na vya vyumviro hamwe na kwa kwibona basi wovuga rero vyose inyishu yavyo ni gukora ico kintu ugifitiyemwo umunezero kandi ntiwibagire yuko ico kintu uriko urakora naho cofasha umuntu umwe ariyo nyishu rero ntuzotinye gukora ikintu mu buzima nyamba ari business umuntu umwe gusa nyamba ushobora gufasha umuntu umwe mu bintu byose ukora mu buzima usanga bifashije n'abantu benshi ugiye kuraba ama business yose afasha abantu usanga yafashije umuntu umwe hahinduka 2 3 4 5 6 ugasanga ibintu byabaye neza ashaka video karaka ntibagire kugira like subscribe share urungikira mugenzi wawe kugira ngo ashobora kumenya ukuri aho kuri kandi yamenye yuko ibintu byose mu buzima bifise ingendo mugani iyo ngendo nta wundi ayigenda atari wewe kandi biguhagaritse mu buzima ni wewe wihagaritse nta wundi muntu mu vyiyumviro mugani vyose urashobora kubitambuka ugashika bigomba gushika mu buzima tuzosubira kubona niyo twabonana peace.